Tumunyemerere rero imbere yo gusozera nongere nsome ya majambo kuko niyo tugomba dusozerereko, nta magwara ahogwa kuvuga menshi siko kuyamara, kandi bica bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Niyo mpamvu atanuwo bitebamwo cane. Ico nari ntumbereye burya kiriko kirumvikana, ngomba ngo duhimbaze ibintu twumva, duhimbaze ibintu dutahura ico bisigura, kuko hari igihe tubikora nyene bivangavanze gutyo nyene, ugasanga ntitwabisiguriwe, ntitwabibwiwe n'uwo kubaza mw'ibarabara, ukaba utomukonvenka, ukaba utomwumvisha ico bisigura. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Twabonye rero ko muri Matayo 28:6 bavuga ngo ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze ngo murabe aho umwami yararyamye. Muri Mariko 16:6 navuga ngo arababwira ati ntaco mwumirwa, ndazi yuko murondera Yesu Umunyanazareti umwe yabambwa, none yazutse ntari hano, eheraba aho bari bamushize. Muri Luka 24:6 twabonye avuga ngo ntari hano ariko yazutse, mwibuke uko yababwiye ari i Galilaya. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha nano majambo nari numva mu mutima rero nosangira namwe kuri uno munsi mukuru wa Pasika. Iyo turiko turahimbaza uyu munsi mukuru, tuba twerekana natwe yuko twizeye canke twizera, dufise ivyizigiro ko natwe tuzozuka, kuko Yesu Kristo yabwiye Mariya na Marita cagihe Lazaro yari yapfuye, ababwira ngo unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Imana yacu nidutabare, tuba twizera, tuba twemeza ko twizera, dufise ivyizigiro binyegejwe muri Kristo Yesu, ko natwe tuzozuka, ku munsi umwe tuzozuka, naho twoba twarapfuye tukava mu rupfu, tugasimba urupfu, tukarujabuka, tukajabukira hakurya iwabo w'abadapfa, mu bugingo budashira, dans la vie éternelle. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha, kandi burya duhimbaje Pasika tuba twerekanye yuko twavuye mu vyaha, kuko ingero y'icaha n'urupfu. Ugomba guhimbaza neza Pasika, ukwiye gufata ingingo yo kuva mu vyaha. Ejo harenganye twavuganye ku ijambo Yesu yabwiye umwe mu bigishwa biwe, yafashe inkota ngo akeba canke se akata ugutwi kumwe muri babandi bari baje gufata Yesu. Yesu acamubwira ngo gezaho, mu yandi majambo subiza inkota mu bwubatsi. Imana yacu nidutabare rero. Uburyo bwiza bwo guhimbaza Pasika ni ugufata ingingo yo kwihana ivyaha, ni ugufata ingingo yo guheba za ngeso mbi, vya vyaha vyari bimaze igihe bituboshe. Hanyuma gutyo tukaba tuvuze ngo iyi Pasika ndiko ndahimbaza, bisigura yuko namaze gufata ingingo yo kurengana mva mu vyaha, kuko ingero y'ivyaha ari urupfu, mu ntumbero yo kwemeza neza nanje yuko nzojabukira hakurya mw'ijuru iwabo w'abadapfa, hariya hari ubugingo budashira, nasezeraniwe n'umwami w'abami. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Igitondo gishasha, none rero amazi yazindutse ageze kure, tugomba tugarukirize ngaha. Wumva nawe uri mu mugwi uyuhe? Waramaze gufata ingingo yo guheba ivyaha, yo kuva mu ngeso mbi,
yo guheba ubupfu n'ubube gito byari byarakuboshe. Erega nimba utarafata ingingo yo kwihana, yo guheba ibyaha, yo gukizwa ngo wakire Yesu Kristo kubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, aho nawe naho wotamba igisirimba kuri uno munsi, birashoboka yuko wanagitambye mbere, wamutamba igisirimba uko bukeye uko bwije, mbere no kuririmba uririmba, ariko nimba utarafata ingingo yo guheba ibyaha, yo gukizwa, yo kwihana, yo guhinduka icaremwe gishasha, nawe uhimbaza Pasika uyihimbaza nabi, kubera ingero y'icaha ari urupfu. Icaha kiracagufise kw'ijambo, nturi mu bantu bafise ivyizigiro vy'uko bazojabukira hakurya iwabo w'abadapfa, bazorengana kuri wa munsi ngo basanganire umwami mu bicu. Aho muri uyo mugabane wewe nurimwo, kandi urumva nyene aho uri umuhombe. Ariko mugabo, nabahirwa abantu bamaze gufata iyi ngingo, bakavuga ngo nanje misemwo kwihana ibyaha, misemwo guhinduka icaremwe gishasha, kuko bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda abanamba. Nanje misemwo kwihana. Aba bantu n'abahirwa kubera yuko nibo bahimbaza neza Pasika, kuko Pasika ya twebwe abakristo ivuga ngo twararenganye, twemeye kurengana tuva mu rupfu tuja mu bugingo. Twaratanguye urugendo rudukura mu rupfu, rudukura mw'isi woba w'abapfa, ubwo rugendo rutujana mw'ijuru iwabo w'abadapfa. Niyo Pasika nziza. Imana yacu nihimbazwa. Mumerere reka dusenga Imana, byo kubera vyiza ufashe ingingo ukavuga ngo Mana, nsanze naho ndayihimbaza nabi, nsanze uko naho mpimbaza Pasika siko nari nkwiye kuyihimbaza. None rero uhereye none mfashe ingingo yo kuyihimbaza neza, mbanje gufata ingingo yo guheba ibyaha byo nkomoko y'urupfu, kugira ngo bikunde nanje mbe mu mugabane, mbe mu mugwi w'abantu batanguye urugendo rubakura mu byaha, rubakura iwabo w'abapfa, rubajana mw'ijuru iyo badapfa. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise, kandi uyu muntu wese ayumvise akayirabisha ko nomugirire neza, nkuko yatuye, nkuko yihanye, nkuko yemeye gutsindwa ku vyaha yagendeyemo byamuganje. Ndakwingize ngo nawe abariko utera intambwe umusanganiza imbabazi no kugororoka, yemegwe nawe. Bisigaye ashishikare guhimbaza no kuzirikana kuri iyi Pasika, azi neza ibyo arimwo, kandi azi neza ko yabitanguye nk'uko bikwiye gutangurwa. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tusabye tubyizeye, amen.